Kwijambo ritsozera umwaka w'ibihumbi 2024 twamaze gusoza tukinjira muri 2025. Umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yaravuze amajambo ajya atandukanye, amajambo akomeye yibanda ku bibazo igihugu cacu ciza c'u Burundi gifise, aho yakomeje kugenda aragaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Yaragarutse ku mutekano, hagaruka ku mibereho y'abanyagihugu, ubuzima buzimbye ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko anagaruka cane ku bigendanye n'inkunga z'amahanga, aho yama arasigura yuko rero ibigendanye n'inkunga z'amahanga Uburundi buhabwa ataco n'ubundi acarabamarira mu nyuma yuko ubona ntabyo bafise barashora ku masoko ajya atandukanye canke mu bindi bihugu bigiye bitandukanye nk'uko vyoma bigaragara. Preza Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yarumvikanye asaba inzego zijejwe umutekano gukora iyo bwabaga kugira ngo bacungere umutekano igihugu c'u Burundi, na cyane muri kino gihe abarundi biteguriye neza amatora by'umwihariko haraza gutangura muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Muri rusange na amatora agizwe n'abajenama, abanshinga amateka ndetse na nkenguruza amateka, akazasozorerwa by'umwihariko muri 2027 by'umwihariko nayo mukuru w'igihugu nayo biteganyijwe ko azoba, ndetse Evariste Ndayishimiye akaba ari bazotangwa by'umwihariko nk'uzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku mugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD. Amakuru yihuta adafise ivumba akomeza kugenda aratugerera nuko Evariste Ndayishimiye yongeye kumvikana yukoma igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, ndetse yongera kumvikana anasaba inzego zijejwe umutekano by'umwihariko kwitwararika ndetse no kwitonda no guhora ziri maso by'umwihariko kugira zice by'umwihariko zirahangana n'ibibazo bishobora kongera kwibasira Uburundi. Ni mu nyuma y'iko rero by'umwihariko mu kiganiro by'umwihariko na TV5 Mode cabaye by'umwihariko mu matariki aheze by'umwihariko muri uyu mwaka dusozeye, ubwo by'umwihariko televiziyo y'Abafaransa yamusuraga ngaha i Burundi by'umwihariko irasiguye yuko mu Rwanda usibye kuba rero icyo gihugu c'ubanyi c'u Rwanda gifise bamwe rero mu bagize uruhara by'umwihariko mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, yaranasiguye yuko mu Rwanda hari bamwe rero baca baravayo by'umwihariko bakajabuka mu Burundi baje guhungabanya umutekano w'u Burundi, akaba ari ibyashimangiwe na Evariste Ndayishimiye. Icyakora u Rwanda ntirubibona gutyo canke ngo rubyemeze, ahubwo rukavuga yuko by'umwihariko kuba Red Tabara ari umuhari w'abaroberi basanzwe by'umwihariko barakorera ku butaka bwa Kongo by'umwihariko ataho bahuriye n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, ahubwo by'umwihariko leta y'u Burundi ikwiye kuba yaraba ingenere ishobora guhangana n'ibyo bibazo. Preza Evariste Ndayishimiye kandi Uburundi yaranatangaje, ariko nanone by'umwihariko ko afise ubwoba bwa bamwe mu batavuga rumwe rero n'umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD. Muri rusange CNDD-FDD irakomeje kugenda by'umwihariko iratinya bamwe rero by'umwihariko mu bategerezwa by'umwihariko cane by'umwihariko nk'uko amakuru yama aradusumira canga se mu makuru yama aratugeraho by'umwihariko hari amakuru avuga yuko by'umwihariko bamwe rero by'umwihariko mu babarizwa mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kugenda baratera ubwoba CNDD-FDD. Amakuru yihuta adafise ivumbi by'umwihariko aravuga yuko urunani rwabagwankiwe kuja mu matora yimirijwe mu gihugu kazoza kuri urunani nakaye nk'uko amakuru yama aradusumira. Urunani rw'imigambwe urunani Burundi bwa bose rwaraye rukorera by'umwihariko ku rutonde by'umwihariko ku ntonde z'abitegurira amatora yimirije kuba rero by'umwihariko mu rwego rw'igihugu, amatora azotogwamo rero abajenama ba makomine by'umwihariko n'abashinga amateka. Ibyo bigaragarira by'umwihariko ku ntonde zaraye zishizwe ahabona n'umugwi ujejwe gutegura ndetse no gutunganya amatora nk'uko amakuru yamara dusumira Burundi Seni ejo hahise hari kwigenekerezo rya 31 Kigarama 2024 nk'uko byuma bigaragara kuri izo ntonde. Urunani Burundi bwa bose rukaba rutemerewe kuzitoza nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe rero by'umwihariko bagaragaza ko ari ugukomeza gutinya ndetse by'umwihariko no kutizera Honorable Agathon Rwasa. Uyu nguyu yamaze gushimangira ndetse no kwerekana neza ko azitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu binyuze muri urunani Burundi bwa bose. Hari amakuru ashimangira ko by'umwihariko Evariste Ndayishimiye akomeje kugira ubwoba bwinshi cyane mu nyuma y'uko yaba yarabwiwe yuko by'umwihariko ashobora kuzitozanya ikibanza cy'umukuru w'igihugu n'uwo mushinga amateka, bigaca biramukwegera kuba yotakaza ubutegetsi nga mu Burundi.
Ndabaha ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza mwerere mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko mumeze neza kandi muri amahoro. Turabaha ikaze mwese abatwumviriza, cyane cyane abatwumviriza bari mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Turabahaye ikaze kandi turabaramukije, tunabifuriza kugira intango nziza z'uyu mwaka 2025. Witeka abahizagiye cyange kandi azabahi kuronka ibyiza byose mwifuza. Ndabaha ikaze abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Mwese turabahaye ikaze. Nimba ubwa mbere ushitse ngaha, pisonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5. Ikaze kuri mwese, munyemerere amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire by'umwariko muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, ahakomeje kugenda haravugwa byinshi bigiye bitandukanye. Guhera mu ntangiriro za 2024 Burundi bwarakomeje kugenda by'umwariko bugirana amatati n'igihugu cy'ubanyi c'u Rwanda, kujyo rero hari n'abasesenguzi bavuze yuko bishobora kuzoteza ingwano hagati y'ibihugu byombi. Mu nyuma y'uko rero byakomezaga guca birarebana ayingwe nk'uko byoma bigaragara, amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda yerekana yuko ngaha mu Burundi perezida w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyene Evariste Ndayishimiye yakomeje gushimangira ko adateze kugurura imipaka imuhuza n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, ariko bikaba bivuga yuko rero mu ntango z'uyu mwaka by'umwariko twatanguye 2025 hakizweho ingamba ziremere cane, ingamba zo kongera gucungera iyo mipaka ku buryo buremere cane, mu gihe bivuga ko rero by'umwariko ibiganiro by'abategetsi ku mpande zombi haba Burundi ndetse n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda bigiye gutangura kugira ngo barabera hamwe rero ingene bashobora guca bugurura iyi mipaka nk'uko byoma bigaragara. Bibaye mu gihe kwigenekerezo ry'umunani Kigarama 2024 aribwo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye by'umwariko yatangaje ko atazigera yugurura imipaka rero ihuza igihugu ciwe ndetse n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, mu gihe rutaramuha rero abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza warongoye igihugu c'u Burundi nk'uko byoma bigaragara. Ibijyanye n'umubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi, perezida Evariste Ndayishimiye ibigendanye n'umubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi, Evariste Ndayishimiye yarabigeretseho icyo gihe muri kiganiro yegeranye na TV5 Mode, televiziyo isanzwe irakorera by'umwihariko mu gihugu c'Ubufaransa nk'uko byoma biragaragara. Yaravuze ko mu mwaka 2020 by'umwihariko yarafashe icyemezo cyo gufungura imipaka mu gushaka kugaragaza ko afise rero ubushake bwo kuzahura umubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi wari umaze igihe utifashe neza cyane. Ati muri 2020 by'umwihariko narashakaga kwerekana ubushake mfise mfungura imipaka rero tujya mu biganiro, twarahuye turaganira kandi by'umwihariko twarabyumvikanyeho neza kuko byoma bigaragara. Hari amatsinda ya tekinike rero yarahuye inshuro zirenga 5 kandi bakabyumvikanaho, ariko kandi iyo migeze by'umwihariko kubishyira mu bikorwa rero niho rero bigorana bigaca biraba ikibazo ciremere cyane. Hari amakuru avuga yuko by'umwihariko Richard James Kabarebe rero mu byajejwe by'umwihariko harimo by'umwihariko ibigendanye n'ikibazo c'u Burundi ndetse n'u Rwanda, yarasiguye yuko by'umwihariko u Rwanda rwemera kuzotanga bamwe rero mu bahungiye mu gihugu c'u Rwanda bagize uruhare mu kugerageza iyo coup d'etat y'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko bashimangira ko badashobora kuzobatanga mu gihe hatazaba habonetse abishingizi cyangwa ngo habe hatabonetse ikindi gihugu coba kirabatanze. Perezida Evariste Ndayishimiye aratangaje ibingibi rero mu gihe u Rwanda rumaze igihe rero rugaragaza ko witeguye koherereza u Burundi nyine abagerageje gukura Petero Nkurunziza ku butegetsi muri 2015 mu gihe haboneka uruhande rubishingira nk'uko byama biratangazwa. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ujejwe ubufatanye n'akarere, General Richard James Kabarebe by'umwihariko araherutse gutangaza ko u Rwanda rugifise rero aba Barundi kandi ko by'umwihariko rwasobanuriye u Burundi imbogamizi iri rero mu kubahereza atamwishingizi bafise. Ati twarabashyize hehe, ati turabafise by'umwihariko twabashyikiriza u Burundi burabizi by'umwihariko twanabiganiriyeho n'uburyo rero twabashyikiriza, ntabwo rero wakohereza abantu utijejwe ko rero ikizobabaho cyose uzakibazwa aho niho turi cyangwa ubwo nibwo ruhande duhagazeho.
Guverinoma y'u Rwanda yasozeye umwaka isobanuye ko rero ariko aba barundi bari mu nshingano z'ishami ry'umuryango w'abibumbye rijejwe impunzi HCR kuko rero ari impunzi, ikagaragaza ko rero ibaye ibohereje Uburundi by'umwariko hakagira ikibi rero kibabaho ari byo rero ariyo rero by'umwariko yobabazwa. General Tadi James Kabarebe by'umwariko yaragaragaje ko guverinoma y'u Rwanda ikeneye uruhande rwa gatatu rwemera kubishingira bakoherezwa mu izina ryarwo mu buryo rero baramutse bagira ikibazo i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi u Rwanda rutaca rurabibazwa nkuko byo bigaragara. Yaragize ati rero turabahaye yarageze ati rero tubaye twamarwa by'umwariko impungenge uruhande rwa gatatu cyangwa se undi agatanga abagerageje gukura ubutegetsi bw'u Burundi by'umwariko ibyo biroshe cyane yuko natwe twoca turabatanga. Muri iki kiganiro President Evariste Ndayishimiye kandi yarumvikanye avuga ko hari abantu bava mu Rwanda bagiye kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu ciwe nkuko yama yarabitangarije TV5 Mode. Ibi byaratumye rero by'umwariko u Burundi mu ntango z'uyu mwaka bivuga ko rero hashyizweho by'umwariko itsinda remere cyane ry'abajejwe umutekano bazi gukoresha ubuhinga bwa none mu gucungera imipaka ndetse yakiyongeraho by'umwariko n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nkuko amakuru yama aradushikira canke aradusumira. Bivugwa yuko kandi amakuru atari make, amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranerekana neza yuko ngaha muri kino gihugu cacu ciza by'umwariko cy'u Burundi imipaka yongeye gushyirwaho by'umwariko akadomo karemere cyane ndetse yongeye gucungirwa umutekano n'abasoda bafise ibikoresho biremere cyane. Bwana Evariste Ndayishimiye ati ubwo bangaga rero by'umwariko kuduhereza abo bagerageje guhirika ubutegetsi baragize uruhare mu iterabwoba mu Burundi, baragiye batera baturutse mu Rwanda bica abantu ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye by'iterabwoba. Baturukaga mu Rwanda by'umwariko babitegurirwa mu gihugu cibanyi cy'u Rwanda, no Rwanda rubatoza kugira ngo rero by'umwariko dutange umutekano ku banyagihugu b'u Burundi. Byarabaye ngombwa rero ko twugara imipaka kugeza ubwo Rwanda ruzagaragaza ubushake ku masezerano twemeranyijeho. Umunsi bazaduhereza abo bagerageje guhirika ubutegetsi tuzogurura imipaka tugiye by'umwariko kubakira ikomeze gufungura nkuko byoma bigaragara. Aya majambo ya President Evariste Ndayishimiye ajya gusa nayo n'ubundi nayo by'umwariko yatangaje ubwo umuhari wa Reditabara by'umwariko wagabaga ibitero mu Burundi mu ntangura za 2024 ibyabaye intandaro yo kugara imipaka. Nibirego byamaganiwe kure by'umwariko n'u Rwanda ruvuga ko atanyungu rufise mu guhungabanya umutekano u Burundi. Muri Gashyantare 2024 rero umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madamu Yolande Makoro we yaragaragaje ko kuba rero u Burundi bwarafashe icemezo cyo gufunga imipaka yabwo n'u Rwanda bifitanye rero isano n'igisebo iki gihugu cagize mu nyuma yo gufuciriza abasirikare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ati iki ni ikintu cyabyaye by'umwariko cyabyawe by'umwariko nibiri kubera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Urabizi ko hari ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba zari zoherejwe burasirazuba bwa Kongo gufasha by'umwariko kugarukana amahoro hagenewe by'umwariko ku biganiro by'i Rwanda. Ingabo z'u Burundi by'umwariko nazo zari zoherejwe by'umwariko burasirazuba bwa Kongo. Ati turabizi ko rero abasirikare b'u Burundi bafatanyaga n'ingabo za Kongo by'umwariko mu kugwanya imihari yitwaje ibigwanisho by'umwariko M23. Ibi ntabwo ari ibintu rero byari biri muri gahunda y'ingabo za East African Community. Yarakomeje asigura ko rero abasirikare b'u Burundi bapfiriye muri burasirazuba bwa Kongo. Rero iyo niyo yabaye inkomoko y'ikimwaro rero cy'u Burundi kubera ko rero bari barenze manda yabo bibagiraho ingaruka. Imwe rero mu mpamvu yuko rero gufunga imipaka ni ugutwikira ibikorwa by'ingabo z'u Burundi muri burasirazuba bwa RDC. Madamu Yolande Makoro kandi yaranavuze ko ntacyo u Rwanda rupfana n'ibikorwa bya Reditabara.
ati nta kuri by'umwihariko na gutoya kuri muri ibyo, nta ruhare dufise rero mu bikorwa bya Red Tabara, ni umuhari ukorera rero muri Kivu y'amajyepfo, mu majyepfo ashyira urasirazuba bwa RDC, ntabwo ari mu Rwanda, ntabwo ufashwa n'u Rwanda, nta ruhare tubifisemo. Abarundi barakwiriye by'umwihariko guhangana n'iki kibazo ku giti cabo RDC na EDC, aho rero kugerageza kuzana u Rwanda mu bintu bitatureba. Yarakomeje avuga ko kuba rero u Rwanda n'u Burundi bitabanye neza ari ibintu bihangayikishije, kuko rero ibihugu byombi bifise byinshi bibihuza canke bihuriyeho muri rusange. Abakurikiranira hafi politike y'u Burundi ndetse na Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga binini ntibarya umunwa mu kugaragaza neza yuko by'umwihariko Burundi na Kongo byamaze gucana bishyira hamwe rero kugira bafatanye, cyangwa se by'umwihariko kugira ngo barabira hamwe rero ingene bashobora gukomeza by'umwihariko guharabika igihugu cy'abanyi cy'u Rwanda. Kugeza ubu u Rwanda biravugwa yuko rero rwarafashe ingamba ziremereye cyane ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nk'uko bizoma bigaragara canke nk'uko amakuru yama aradusumira. U Rwanda rwaramaze gufata ingamba ziremereye cyane by'umwihariko ingamba by'umwihariko zigendanye by'umwihariko no gucungera umutekano uremereye cyane ku mipaka yabo ibahuza n'igihugu cy'abanyi ca Kongo. Ni mu gihe Kongo rero by'umwihariko ikunze kugenda ifatanya by'umwihariko n'imihari itandukanye yiganjemo iyakoze uhonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994, ibyatumye u Rwanda rushimangira ko rwiteguye by'umwihariko kuzohangana n'ibikorwa ibyo ari byo byose bishobora kuzoturuka muri Kongo birahungabanya umutekano. Mu nyuma y'uko bihagaze gutyo rero by'umwihariko ntawe uramenya niba rero ku ruhande rw'u Burundi naho rero u Rwanda rutaba rwarafashe ingamba ziremereye cyane. Ibi nabyo nta wabitsindaho mu gihe u Burundi bwama buravugwaho by'umwihariko mu bikorwa bigiye bitandukanye, cyane ibikorwa bigendanye by'umwihariko cyane ibikorwa by'umwihariko bigendanye no gukorana n'imihari igiye itandukanye yiganjemo by'umwihariko iyo muri FDL ndetse na FRN, yiganjemo iyagize uruhara by'umwihariko mu kugerageza by'umwihariko ndetse no mu kugerageza kugaba ibitero mu Rwanda, ndetse hakiyongeraho kuba by'umwihariko baragize uruhara ruremere cyane mu bikorwa bigiye bitandukanye, cyane ibikorwa bigendanye by'umwihariko no gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Dukomeze n'amakuru akomeje kugenda aravugwa mu gihe mu Burundi hama haratangazwa ibigendanye n'amatora ku makuru mashasha canke bishasha ku bigendanye n'amatora yimirijwe by'umwihariko. Hari amakuru ashimangira ko urunani rwangiwe kuja mu matora yimirije mu gihugu nk'uko byoma bigaragara. Urunani rw'imigambwe, urunani Burundi bwa bose rwaraye rukoye rero ku ntonde z'abitegurira amatora yimirije kuba rero ku rwego rw'igihugu amatora azotorwamo abajenama ndetse n'amakomine n'abashinga amateka. Ibyo biragaragarira ku ntonde rero zaraye zishyizwe ahabona n'umugujejwe gutegura no gutunganya amatora Burundi Seni ejo hahise ku igerekerezo rya 31 Kigarama 2024. Kuri izo ntonde urunani Burundi bwa bose rero rukaba rutemerewe kuzitoza nk'uko byoma bigaragara. Amakuru tumaze gutohoza yemeza ko rero izo ntonde z'urwo runani zitemejwe, kuko rero by'umwihariko zagaragaye ko by'umwihariko amwe rero mu mazina y'abanywanyi b'umugambwe Sene harimo rero abashinga amateka begamiye umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa. Aha rero nta uzi kazoza kuri runani mu gihe rero byagaragaye ko rwamaze gukumirwa muri ayo matora yimirije. Icyo bikoze rero byerekana ko rero umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi utifuza by'umwihariko uwundi muntu by'umwihariko afise ingufu ashobora kuza ahiganwa nabo nk'uko byoma bigaragara. Twibutse ko by'umwihariko urwo runani Burundi rwa bose rwari rwaramenyesheje ku mugaragaro ko rero ruvutse ku igerekerezo rya 13 Kigarama 2024, akaba ari urunani by'umwihariko ruhukiyemo imigambwe ine rero igiye itandukanye irimo Frodebu, Kodebu, Fides ndetse na CNDD. Mu nyuma by'umwihariko ku igenekerezo rya 17 Kigarama 2024, umushikiranganje w'intwaro yo hagati rero mu gihugu n'umutekano Marite Niteretse akaba ari yemeje urwo runani ko rwemerewe by'umwihariko imbere
imbere y'amategeko. Aha twokwibutsa kandi ko mu gihe himirijwe amatora muri uno mwaka wa 2025 iyo migambwe yari yaramenyesheje ko rero yashimye kuja hamwe rero kugira ibogore by'umwarika igihugu kigeze habi, kuko rero mu Burundi ibya politike n'imibano bitifashe neza, bikaba rero barangwa n'ingorane nyinshi cyane, nk'uko amakuru yoma aradusumira cange aratugeraho. Benshi barakomeje kugenda bibaza by'umwarika amaherezo y'ibigendanye n'urunani Burundi bwa bose, ibikomeje gutuma benshi bibaza niba koko bishobora kuzatanga umusaruro canga se bashobora gukomeza kwangirwa. Mbashimire abanywanyi ibiganiro byacu, dusubire mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru akomeje kugenda aravugwa.